Bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Bubanza bahawe ingurane n'Ibanki y'urwaruka BIJE barashima intambwe bageze ko mu kurangura imigambi bakoresheje uburyo bahawe n'iyo banki. Nkuko vyagaragaye mu rugendo umuyobozi ajejwe igisata c'ingurane mu Ibanki BIJE yagize muri iyo ntara ku magenekerezo ya 29 na 30 Nyakanga umwaka wa 2022 mu ntumbero yo gufasha amakoperative y'urwaruka kubugurira amakonte batarinze gushika Igitega ku cicaro c'iyo banki. Vyagaragaye ko abamaze kuronka iyo ngurane bageze ku ntambwe nziza mu iterambere. Aha twovuga nka Koperative iri ku mutumba Randakizina zone Mitakataka komine Bubanza. Bafise imashine ihura umuceri, yihura ibigori canke ubududu, baroroye kandi inka, ingurube n'inkoko. Marius Kamanayo arongoye iyo Koperative ati twatanguye nabi na nabi ariko tumaze kuronka ingurane ubu turiko tugenda neza. Mbere twari twaguze iparcela ijya muza kubonera imwe imashini, hama turabandanya turakora turatera imbere, turagura naha mubona twororeye. Niho haca haza umugambi wa leta y'u Burundi ushinga ibanki ifasha urwaruka. Tuba turarose aho natwe tudodora kuko urwaruka twari dufise ingorane kenshi twaraja mu mabanki hirya no hino mugabo ugasanga ntibatwemera kubera batwaka ubwishingizi. Mugabo leta mvyeyi leta nkozi imaze kuza igacishinga ibanki y'urwaruka twarayituye. Tumaze kuyitura aha byinshi ubu bworozi buteye imbere, aha zingurube mubona z'ikizungu n'inkoko muza kubona twabikuye mu buryo ibanki y'urwaruka yaturonkeje kandi turayishima, kandi kubwo buryo yaduhaye turamaze gutera imbere n'ivyo mubona. Saho gusa no muri komine Mpanda urwaruka rwaronse iyo ngurane ruri ku kivi. Ku mutumba Gahwazi zone Butanuka hari Koperative ihingura amavuta y'ikigazi. Uhageze usanga urwaruka akuye agacirya nino bariko bategura ayo mamesa. Nsengiyumva Prosper arongoye iyo Koperative. Ivyo dukora turangura imirima y'ibigazi, ca duhingura amavuta tukayashora. Hamwe n'ivyo turafise projet iri en parallele niyo yo guproduza amavuta avuye mu mise kugira dukora amasabuni. Ibyo twapwe mu ngurane kandi yaradufashije ko yatumye ibikorwa bikorwa cyane ku muvuduko wo hejuru. Ari byo mbona nk'ubu hari amazi, hari amatara, ubona ko amahangara ari menshi n'imashini zindi zarabonetse. Ivyo byaradufashije cyane kandi turabona ko umusaruro umeze neza. Ubwo rwaruka rwose ico ruhuriza ko ni ugushimira leta yiyumviriye gushinga ibanki ishigikira imigambi y'urwaruka. Twebwe nk'urwaruka rwo ngaha ku mutumba wa Kizina turayishimira cyane leta mvyeyi leta nkozi ku mugambi wiyumviye kungene idasiba guhengeshanya gukora ibituma urwaruka tuva mu bukene, tuva mu bushomeri. Ego hama turashimira cyane ni banki y'urwaruka BIJE nayo ishira mu ngiro umugambi wa leta mvyeyi leta nkozi. Muvyiboneye murabonye aha musanze hariho urwaruka rurenga 5 twashoboye guha akazi. Iyo hataba uwo mugambi wa leta mvyeyi leta nkozi ushigwe mu ngiro na banki BIJE ntitwari gushobora gutanga aka kazi. Twashimira ahubwo leta y'u Burundi yagize ico cyumviro cyo gushinga pejo gira yakwirwaruka mu iterambere. Umuyobozi ajejwe igisata c'ingurane mu Ibanki BIJE arashimishwa n'intambwe urwaruka rw'Ibubanza ruteye. Tumaze imisi 2 mu rugendo rw'akazi mu ntara ya Bubanza. No kuvuga ibanki y'urwaruka ifise intumbero yo gusanga urwaruka ku kivi kugira ngo irusahirize mu bikorwa bimwe bimwe rukorera mu iyo banki y'urwaruka. No kuvuga twari twaje mu ntumbero yo kugira ngo abafise ibikwiye kugira ngo duheze tubugururire amakonti, hanyuma duheze tubatwarire n'amadosiye yabo kugira ngo tuze kubigira ingurane zabo atangorane batiriwe baringuruza. Nyuma yo kwakira ayo madosiye harabaye n'ibikorwa byo kugendera urwaruka rumaze kuronka izo ngurane. Nkuko mwagiye murabibona aho twagiye turaca, mwabonye yuko urwaruka rwinshi ruri ku kivi kandi ruriko rugeze ku ntambwe ishimishije. Urwaruka twashoboye kugendera mu by'ukuri twarushimiye kandi twaruteye n'intege kugira ngo rubandanye rukora imigambi ruriko rurakora. Mwabonye yuko ari urwaruka rwitunganije neza hamwe go bandaniriza aho rugeze
rukumvira n'impanuro twagiye turaruha rushobora gushika ku ntambwe ishimishije ishobora kuba yo rufasha gutera imbere rugaheza rugateza imbere n'igihugu. Ibanki y'urwaruka BIJE ihamagarira urwaruka gukura amaboko mu mpuzu rukitunganiriza imigambi ibateza imbere mbere igateza imbere n'igihugu. Nayo ku ruhande rwa banki BIJE ngo ntibazohengeshanya gushigikira imigambi myiza y'urwaruka.